kumwe n'umwunganira Alice Ntakarutimana, umukozi wa leta akora mu gisata c'ibiharuro, yarengutse imbere ya sentare ijejwe kurwanya igiturire kuri uyu wa kabiri Gitugutu umwaka wa 2020, aho yagirizwa n'umushikirizamanza wa Republika kwaka no kwakira igiturire c'amafaranga 150 acatse uwitwa Claudette Nijimbere yaraherutse kuronka akazi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo amufashe gukurikirana dosiye yiwe inyaruke. Alice Ntakarutimana yisiguye avuga ko yemera ko yakiriye ayo mafaranga ariko atayita igiturire kuko atayo yasavye. Yahise nyabuna agafanta yahawe kugira ngo afashe gukurikirana iyo dosiye. Akintu yambwira yuko jeje ndamurabira dosiye yahigeze kubera dosiye turazihanahana. Kumbijana rero yavyongeye ko kugira ngo nshiremwe inguvu kandi je ntayo namusavye amare ibyo 50 n'ibyo navuga ntayo namusavye yambwiye ko ari fanta asorore. Ivyo umushikirizamanza wa Republika avuga ko ataco bivuze kuko ngo naho yoba atayatse itegeko rivuga ko n'ukwemera kuyakira ari icaha. Asozera imburano ziwe, umushikirizamanza wa Republika yasabiye Alice Ntakarutimana igihano co gufungwa imyaka 5 n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi 500. Alice we yasavye sentare ko yomucira inkoni ngufi. Ugo rubanza rwaciye rushirwa mu mwiherero akazosomwa kwigenekezo rya 9 Gitugutu umwaka wa 2020.